Turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwabanywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, turi kuwa gatandatu kw'igenekezo rya gatatu kwezi kwa gatanu 2025. Harahize iminsi ishika ku 10 tutabashikiriza amakuru canke ibiganiro, ariko turabizeza ko tugiye kugarukana n'inkuru zitandukanye mu bisata harimo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, mu ntwaro, mu tekano, bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru ndetse n'amatohoza tuba twabakoreye ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tutibagiye n'ibiganiro nkuko dusanzwe tubibagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Tukaba tugarukanye rero inkuru ivugwa muri politike, ntucikwe. Reka rero imbere yuko tuyitangura turamutse mwe mwese mudukurikiye mu bice bitandukanye biri imbere mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu ntara no mu bisagara. Ubwo iyo tuvuze ibisagara hano tudondagura bibiri ariyo Bujumbura na Gitega, ni imigwa mikuru yompi, n'abari mu bindi namwe turabaramukije bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice cy'ubuseruko, cy'ubumanuko, y'uburengero hamwe n'uburaruko, namwe turabaramukije. Ntitwibagiye mwe mwese muri ku migabane ya kure, turazi ko mwutwumviriza, turabahaye ikaze. Gen.Major Ry'Uburundi arashobora kuba ari we hari umugenzi w'ukuri wa President Nkurunziza yaronse muri 2015, naho umukuru w'igihugu tahuye umukuru w'iperereza aryiwe. Burya bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, umwami atagira abahanuzi bamubwira ukuri abagowe. Twibukanye ko igihe Gen.Niyombare yandikira Nkurunziza ubutumwa bita note de renseignement bwo kuwa 13 kwezi kwa 2015, Niyombare yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza Service National de Renseignement ni SNR. Ayo mabanga yarayamazemwo amezi 3 gusa, kuko yari yasubiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana mu mpera za Munyonyo 2014. Nkurunziza rero yari yashimye Niyombare kubera hatari yasinye ku ikete ry'abagenerali 13 bahoze bagwanira muri CNDD-FDD, bari yemirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu ntango za Munyonyo 2014. Kuva ku rugamba, Niyombare yari umugenzi wa Nkurunziza, no mu gihe bagaruka mu gihugu Niyombare yarabaye ku kirimba kwa Nkurunziza. Ico benshi batazi nuko rero n'uyu munsi Niyombare avuga Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe. Hari impanuro rero yamuhaye kuwa 13 ukwezi kwa 2015 zari iz'umukunzi. Niyombare yaratomoreye Nkurunziza ko atarekuriye gusubira kwitoza, kuko kuva mu ntango y'iryo kete rya Gen. Niyombare ryaratomora neza kwibwirizwa shingiro byo muri 2005 ritari ryemerera President Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Yarerekanye ko ingingo ya 96 yari yemera ibiringo bibiri gusa vy'umukuru w'igihugu. Kubijanye n'ikiringo ca mbere naho, Niyombare yarerekanye ko ingingo ya 302 yari yerekanye ingene umukuru w'igihugu yatorwa ko itahindura ibijanye n'ibitigiri vy'ibiringo umukuru w'igihugu yararekuriwe. Niyombare yarerekanye ko President Nkurunziza yari amaze gukora indahiro zibiri zisa ko atashobora kurahira ubwa gatatu. Ikirenga ivyo rero Niyombare yibukije ko amasezerano yarusha ariyo yari hejuru y'ibwirizwa shingiro yakomoka ko, kandi ko yerekana neza ko atanumwe arekuriwe kurenza ibiringo bibiri vy'umukuru w'igihugu. Gen.Niyombare yahanuye Nkurunziza kudafata minerwa impanuro za Eklezia Katolika, kuko Gen.Niyombare yibukije President Nkurunziza inguvu za Eklezia Katolika mu Burundi. Yaramubwiye ko Eklezia itari ishima ingene Nkurunziza yasa n'uwayishize ku ruhande. Hano Niyombare rero yashimitse ku majambo Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yari yabwiye urwaruka mu mpera za 2014, aho yerekanye neza ko ikiringo ca gatatu kwari ugushira abarundi mu buja. Mu bijanye n'amasengero, Niyombare yibukije amajambo ya Musenyeri wa Anglikane y'igihe Prere Nkurunziza yimikwa muri 2010, aho yamubwiye ko yokwirinda guhindura ibwirizwa shingiro nk'uko bikunze kugendera abandi baperezida muri Afrika iyo bari muri manda yabo ya nyuma. Yavuye namwereka ingene amashengero yose akomeye yari yiyamirije ikiringo ca gatatu yabona ko kizosesa amaraso. Niyombare yareretse Nkurunziza aho amakungu ahagaze, be n'ingaruka ikiringo ca gatatu kizogira ku migenderanire n'amakungu. Gen.Niyombare yarerekanye ingane yari yaraperereje aho ibihugu bitandukanye bihagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, cyo kimwe n'amashiramwe mpuzamakungu akomeye nka ONU, Union Européenne, Union Africaine na Banque Mondiale hamwe na FMI. Hano rero yaramuburiye ivyo abanyamerika bari bimirije kuvuga, anamateguza ku bihano bizofatirwa Burundi nyuma y'ikiringo ca gatatu. Ubutumwa bwa Gen.Niyombare burahambaye cyane hano hantu, kuko ivyo yavuze vyose vyahavuye bishika, biranaka ko inderetsi ziwe zari zakoze ikigorwa gihambaye cyane.
Niyombare rero yaraburiye nkuru nziza ko umugambwe CNDD-FDD wari ugiye gucwicwamo ibice kubera ikiringo ca gatatu, kuko igihe General Niyombare yandikira Perezida nkuru nziza umugambwe CNDD-FDD wari uhagaze neza. Abategetsi kuva muri CNDD-FDD wamengo bose barashigikiye ikiringo ca gatatu, hariho umuntu umwe gusa umukenguza amateka Richard Nimbeshe yari gutse kuvuga ko atagishigikiye. Niyombare rero yaburiye nkuru nziza ko atohendwa n'agacerere kari mu mugambwe, yaramubwiye ko hariho abandi biyumvira nka Nimbesha kandi ko batazotinya kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ukwezi kumwe gusa inyuma y'ikete rya Niyombare ivyo yavuze vyaciye bishika mu bari bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD nkuru nziza yasanze nka bose batamushigikiye. Ahanini yari afise umukuru w'umugambwe Pascal Yabenda, ariko nawe nyene yakina habiri. Mu nyuma rero abategetsi benshi barasinye urwandiko rusaba nkuru nziza kutitoza ubwa gatatu, nibo bahavuye bitwa abafonderi. Iterabwoba bakorewe niryo ryagabanije bari bafise umugambi wo kugumukana nkuru nziza. General Niyombare yabwiye nkuru nziza ko imyerekano y'abanyagihugu izofata umurindi n'umwe ashobora kuwibaza. Yavuze ko ivyo bizotuma hakoreshwa inguvu zo kubahagarika, navyo bigakwega ko haseseka amaraso y'abarundi. General Niyombare yandikiye nkuru nziza ko gusesa amaraso y'abanyagihugu bari mu myerekano bizokwegera amahano Burundi, kandi ko bishobora gutuma hari abategetsi bazoshengezwa mu butungane mpuzamakungu. Ikirengeye ivyo nuko General Niyombare yari yagabishije nkuru nziza ko kwica abanyagihugu bizotuma inzego z'umutekano zigaburamwo kabiri. Yaratinya ko bahoze bagwana muri CNDD-FDD bazorondera gukingira intwaro ya CNDD-FDD mbere bakarenza urugero mu gukora amafuti, nayo abahoze mu gisoda ca kera ko bazohava bashigikira imyerekano bakanka kwica abanyagihugu, gusambura inzego z'umutekano. General Niyombare yarabibona nk'icaha gikomeye ku gihugu. General Niyombare yararangije avuga aho iperereza ryiwe rihagaze. Mu kurangiza iryo kete rero General Niyombare yeretse Perezida nkuru nziza ko amuhaye impanuro yisunze inyungu zitatu: inyungu z'igihugu, inyungu za CNDD-FDD, inyungu za Perezida nkuru nziza n'uruvyaro vyiwe. Hano rero Niyombare yaramubwiye ibintu bine bihambaye. Icambere nuko nkuru nziza yararangije ibiringo vyiwe bibiri, ntiyari kuriwe ikiringo ca gatatu. Icakabiri nuko yasavye Perezida nkuru nziza na CNDD-FDD gutora umukandida wundi w'indyamunyu yaragiye kuzana intsinzi ikomeye. Niyombare yemeza ko CNDD-FDD iyo itora uwundi mukandida yari gutahukana intsinzi ikomeye cane mu matora ya 2015. Ca gatatu nuko yahanuye ko Perezida nkuru nziza yemera akarangiza neza agasohokana iteka kandi agashigikira umukandida wa CNDD-FDD, gutyo CNDD-FDD yari kuronka amajwi menshi y'abanywanyi bayo n'abatari abanywanyi bayo. Cakane rero nuko General Niyombare yahanuye Perezida nkuru nziza kwirinda impanuro zitarizo za Professeur Didase Kinagahe na Professeur Pascal Rwankara bariko baramuhenda bamubwira ko ikiringo ca gatatu akirukuriwe. Niyombare rero yafata abo bahinga b'amategeko nk'abacangero bariko bicira amahera gusa. Yamusavye rero kwirinda n'abandi bose bameze gutyo. Ivyo General Niyombare rero yahanuye Perezida Ndayishimiye murantunge. Perezida nkuru nziza berutse kwemezwa n'umushikiranganje wa mbere Jacques Rakubuca wemeza mu nama nshinga amateka ko ivyago Burundi buri mw'uyu munsi byavuye ku bihano Burundi bwafatiwe mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Ni ikete rero rirerire cane Niyombare yoba yarandikiye nkuru nziza amwereka bizokwegwa no kuba yari kwitoreza ikiringo ca gatatu, manda ya gatatu mu gihugu c'u Burundi. Kandi ivyo byose rero vyarabaye. Ni inkuru rero ibabaje cane kuba nkuru nziza atarumviye General Niyombare yarakuriye iperereza mu gihugu c'u Burundi. Ubu rero akaba ariko arahigwa buhungo kugira ngo agarugwe mu gihugu c'u Burundi, aho igihugu c'u Burundi cagiriza igihugu c'u Rwanda, igihugu kibanyi co mu buraruko bw'u Burundi, ko ari co gihaye indaro General Niyombare kandi ko ngo yoba ashigikiye imihari irwanya leta y'Uburundi. Eka haya makuru yacu tuve muri politike tuje mu gisata c'umutekano. Mu ntara ya Bubanza aravugwa mu polisi yoba yarisha abantu babiri nawe aca yiyahura, igipolisi kikaba kiri mu ruhagarara arukomeye. Hari kwigenekezo rya mbere Rusama 2025 mu ijoro ryo kwa 29 ndamukiza niho ivyo vyabaye. Jijoro rizo kwibuka cyane n'abanyagihugu bibanza kubera ibara ryaguye rihitana abantu batatu, harimo umwigeme w'umukozi mu kirabo yazize ibishobisho vy'urukundo hagati y'abapolisi babiri. Abo bantu batatu bakaba barapfire mu kibazo citwa New Star kiri ku metero zishika 100 uvuye ku biro vy'intara ya Bubanza.
mu burengero bw'u Burundi hafi y'isaha zine z'ijoro n'umupolisi Bizimana Jean Claude azwi ku izina rya Kirenge yari yambaye impuzu z'akazi yararashe mugenzi we bashira yishize Jide azwi ku izina rya Vubi. Uwo Vubi rero yari umwe mu bajejwe ubuzima bwa komiseri w'igipolisi c'intara ya Bubanza, akaba yishwe n'inyuma y'uruhagarara rwabaye bapfa umukozi wo mu kabari yitwa Ry'Uburundi. Bose rero bakaba baramushaka. Uwo mwigemerera akiri muto mu gihe yari ko yitegura kuzokubakana na Jide inyuma yo kubenga Jean Bosco. Ubundi mupolisi nawe nyene yararashwe mu gihe yari ko asangira akarahuri n'uwo bari bimirije kubakana. Nyuma rero yo kujanwa vyihuta ku bitaro vy'intara ya Bubanza yacikanye muri iryo joro nyene kubera ibikomere yari afise. Nyuma rero yo kwica umugenzi we Kirenge nawe nyene yaciye yirasa mu mutwe, gutyo abapfuye baca baba batatu muri iryo bara ryaguye. Akabari New Star ahantu rero hakunda kuja abantu benshi ho mu gisagara, kari hafi cyane y'ibiro vy'intara ya Bubanza, kamwe kavugwamwe ibibazo kubera aho kari n'umutekano waho. Nubwo rero bibujijwe n'amategeko kwinjira mu kabari wambaye impuzu za gisirikare canke ufise ibirwanisho, biribonekeza ko ivyo vyaha bikorerwa mu bibanza bimwe bimwe vyo muri ico gihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko. Abapolisi bambaye impuzu z'akazi rimwe na rimwe barangwa n'ubugizi bwa nabi. Abajejwe umutekano mu Burundi rero cane cane bo mu nzego z'igipolisi bagirizwa amabi, gukoresha nabo ububasha bwabo no kurya ibiturire. Byabaye Bubanza rero nakararo kamwe gusa kerekana ukuntu bamwe mu bapolisi bafise akamenyero ko kudahanwa, bagakoresha amabanga yabo mu gukemura amatati yabo canke mu gukora ibikorwa vy'iterabwoba, gukubitana, ubusuma hamwe no kugirira nabi abandi. Baravyagirizwa n'abanyagihugu ariko ni bake rero bakurikiranwa ku vyaha baba bakoze. Ubwo ubugizi bwa nabi rero bukaba bukorwa n'abapolisi, butuma rero haba n'ubwoba n'agashavu mu banyagihugu, bikaba rero vyiyongera kubera ko abategetsi bateba gufata ingingo zikomeye kuri ivyo bikorwa. Iryo bara rero rikaba ryarabaye imbere y'abasirikare bacungera inzego, ariko ntibashoboye no guhagarika ayo mabi kuko bashitse batevye. Umupolisi Kirengero yambaye impuzu z'akazi kandi ari mu bajejwe gukurikiza amategeko yarishe umukozi w'inzirakarengane mu kibanza guhuramwo bose. Naho amategeko abuza kwinjira mu bibanza nk'ivyo ufise ibirwanisha, abapolisi benshi babikora tankomanzi, bikongereza ubwoba n'akaga mu buzima bw'abanyagihugu. Bukeye bwaho rero igenekezo rya 30 Ndamukiza 2025 urongoye komine ya Bubanza yaramenyesheje ko akabare New Star kugawe burundu kumva z'umutekano ku bumwe rero n'ubwa komine, ariko rero bwakorerwamwo n'abigenga. Iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira ikirimba c'umukuru w'igihugu Bubanza, bigatomarwa ko ari nkenerwa gukingira ibibanza nk'ivyo inyifato z'inkozi z'ikibi. Iryo bara rero ryaguye ryatumye n'abanyagihugu b'Ububanza bavuga amajambo menshi, aho bisunga umugani uvuga ati uzomenya ko umugore ari rwawe mwaryamanye biciye mu mategeko. Iryo bara rero kubera ryo ryakozwemwo ririko riratera ibibazo vyinshi ku mabi yisubirizwa akorwa mu nzego zijejwe gucungera umutekano mu Burundi. Nubwo hari amategeko, abapolisi rimwe na rimwe babonwa ko ari ntwakorwa ko bakaba bandanya bakora amabi badahanwa. Mu gihugu rero cuzuyemwo igiturire n'amabakorwa n'igipolisi vyama vyavuzwe. Ni nkenerwa rero ko haba impinduka zikomeye kugira ngo abakozi ba leta ntibabe hejuru y'amategeko. Indongozi zitegerezwa gufata ingingo ruhasha mu ntumbero yo gukinga ayo mabi, zinashireho ukwizerwa hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'abanyagihugu. Duhereze kuri iyi ngingo y'umukuru wa CNC yatangajwe n'agacerere kabonesha FM nyuma y'ikubagurwa ry'umwe mu bamenyesha makuru bayo. Hari kw'ibisi mike y'imbere y'ihimbazwa ry'umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, umukuru w'inama y'igihugu ajejwe kuraba ko ibinyamakuru bikora CNC Esperance Ndayize yamenyesheje ko yatangajwe n'agacerere ka radio Bonesha FM nyuma yo gukubagurwa k'umwe mu bamenyesha amakuru bayo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ku Mutanga. Umumenyesha makuru yavugwa ni Wiri Kwizera yabwiye abanditsi n'abamenyesha makuru yakafashwe agakubitwa agakubagurwa mu gihe ariko arondera amakuru mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ku Mutanga mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ariko wa mbere wa 28 Ndamukiza 2025. Kubagurwa rikomeye ariko ritabwiwe CNC nk'uwafashwe bugwate kandi agatotezwa mu gihe ariko arakora inkuru kibuga ca Mutanga mu gisagara ca Bujumbura. Byabaye rero ku wa mbere itariki ya 28 Ndamukiza 2025. Ivyago bikomeye yamara ntivyigeze bitangazwa ku mugaragaro imbere ya CNC. Uduhana
amakuru ku munsi ku bibazo bitandukanye tukibaza igituma Bonesha FM itigeze itumenyesha kugira dutangure gukora ibikenewe kuri ico kibazo. Niko umupfasoni Ndayizeye yavuze, akaboneka ko afise agashavu kubwiwe CNC ihora igira ico ikoze igihe cose umenyesha amakuru agize ingorane iyo babimenyeshejwe. Umukuru wa CNC rero yakaba yaranamenyesheje ko urwo rwego arongoye rutaramenyeshwa ibijanye n'ihagarikwa riherutse gushikira amenyesha amakuru babiri mu kinama harimo umugenzi wa SOS Kwizera bafunze umunsi wose. Ivyo bikaba vyarabaye kwa 21 Ndamukiza guheze. Amagara y'abimenyesha amakuru kwihutira kumenyesha bidatevye ingorane yose yoba canke ibonyanga uburenganzira bwo kumenyesha amakuru kugira ngo bitoregwe umuti vyihuta. Turabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezeho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru turiko turabategurira mu masaha ari imbere ku ngingo zigiye zitandukanye. Ico usabwa nuko wofyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire mubandanye kugira umugoroba mwiza. Turi kuwa gatandatu kwigerekezo rya 3 ukwezi kwa 5 2025.